Abacamanza gatandatu. Ihute uri karadufasha. Gatandatu murongo wa 25 abari duhera mpereye inyuma kugira ngo turaza gusoma ahantu hatandukanye, ariko tugeze gusobanura urumva ntabwo tubivugira rimwe, ariko ushaka guhera kugira ngo mwumve inkuru. Mu ijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati, hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7, usangangure igicaniro cy'abayari kiri kwa so. Gumizaho ntimusuye kuguze muragumizaho ijambo. Mu ndabe hano kuko tugira nganira ibintu biremereye, shaka tubijanamwo neza. Ni mu mutima wa teme y'umwaka wawe w'umuco niho turi. Nubwo ntovuga indi teme, mumenye ko ivyo turi buganire byose, ibizoganirwa byose bizoza bifatana n'ijambo ryawe ry'umuco. Hari utuntu nkunda gusinyara cyane Muhemu Yera yagiye aranganiriza ko muri ibi bintu vyo kurimbura ijambo ry'Imana, ibintu vyo gutegura ijambo ry'Imana nk'umugabuzi waryo, hari ibintu yagiye, hari utuntu agenda nganiriza akambwira ati ahantu itonde. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo amajambo ari muri ico gitabo uze umenye uko ukwiye kuyitondera. Murabyumva? Ni kuvuga ngo ni ibintu vyo kwitonda. Ijambo ry'Imana cyo gituma nama nababwiye ijambo ry'Imana ntiturisoma. Ibitabo nivyo dusoma, ibindi bintu tukabisoma, ariko tugeze kuri Bibiliya barayirimbura. Kurimbura ni meditation mu Gifaransa. Uramedita, urafata umwanya kubera narababwiye sinzi ko ngamaze kurivuga iryo jambo, Bibiliya yonyene cyo gitabo dusoma turi kumwe n'uwacanditse. Donc biradusaba kwitonda kugira ngo uwacanditse adusobanurire, atubwire, aduhishurire. Kamubaza ati papa, ahantu ko ntariko ndasobanukirwa niki, aca kubwira. Kuko tukirimbura turi kumwe. Ijambo ry'Imana rero majambo make cyo ushaka kuvuga ni ijambo dusoma twitonze. Iyo uri kurasoma abantu mufise amahirwe yo gufata umwanya, mugafatira umwanya ijambo ry'Imana. Ko Bibiliya iravuga ngo ushira umutima ku ijambo azobona ivyiza gusa. Umviriza Imana. Mw'iryo joro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati, Imana Uhoraho aramubarira ati, hitana imfizi ya so. Ni kuvuga ngo kugira imubwire ngo hitana imfizi ya so, hari imfizi za Gidiyoni, hari imfizi za baonkre biwe, hari imfizi akantu kose gafise cyo gasobanura mu ijambo ry'Imana. Ndashaka mwumve ingene Imana atari Imana ivugira muri desordre. Imana ntabwo ari Imana ishaka kuza kukubwira ngo gira gutya gusa ngo wihuto ya itonde. Nyumviriza neza ivyo nkubwiye. Sinshaka kunzanira imfizi ya anko wawe, sinshaka kunzanira imfizi ya mama wawe. Ntorera imfizi ya so, utore muza papa wawe. Uhoraho niwe ariko arabwira Gidiyoni. Mwanyumvise? Musobanukirwa ahantu. Muze kunyihanganira, numvise ntegerezwa kuvuga nubwo meze ukomeze. Hitana imfizi ya so avec précision, pas ibintu byo kuvuga ngo fa guhitana imfizi mu ruhongore, ngo fa gute imfizi ya so, utori ya papa wawe, hama imwe ya kabiri, ntutori imwe ya mbere, utori imwe ya kabiri imaze imyaka 7 avec précision. Ntuzane y'imyaka 8, ntuzane y'imyaka 5, ntuzane y'imyaka 4, unzanire imaze imyaka 7. Utore kwa so wawe, ariko utore ya kabiri. Hama unzanire iyifise imyaka 7. Ni kuvuga ngo Gidiyoni ayo makuru yarayazi. Imana nishobora kuza kukubwira ikintu ukora ngo ikubwire mu nduru.
imana ya desordre ishobora kuza kubwira ngo fa kubikora uko ubishatse. No, itonde bigenza uku, bikora uku ndakubwiye ubone ingaruka zabyo. Utori Yesu wawe, icyo ni cyambere Gideyoni. Kandi reka ndakubwira, nasanze mu bisanzwe ahantu siyo ngo ndiko ndahateba, ariko tariyo nkeneye kuteba cyane. Muraza kumva iyo ndiko ndaja, mugabo mutumvise ngaha niyo ndiko ndagenda ntimuza kuhumva. Nukuvuga yuko Imana kumuha urwo rutonde, kuvugana urwo rutonde, kuvugana iyo disipurine, kuvugana uwo mutima wo kugira ngo uri karabwirwa awe makini, abe maso, abishyire ku mutima. Ivyo biharuro n'urwo rutonde rukaze Yaso imaze kabiri ifise imyaka 7. Mu bisanzwe Imana ntirikirarondera ivyo irikirakubwira, irikirarondera disipurine yawe yo kubikora. Bikore nkuko genda kubwira, ntushake. Donc nshatse kubwira ngo ndi Imana udapfa kuzanira icyo ushatse. Ntupfe kuvumbukana icyo uvumbukanye ngo uranzaniye. No, za witondera ikintu cyose unzaniye, cyiyumvire ko kabiri, gitekerezeho gatatu. Si ugufa gutera icyo uteruye ngo Mana wakira ngo urabona ngo nango nari nabikoze. No, Imana ibwiye Sawuli ibitishije mu kanwa k'umuhanuzi wayo Samweli, iramubwira ati genda umumbwirire Sawuli, niwe mpaye amahirwe yo guherengeteza Abamaleki. Nkeneye ko ari wagenda kubaherengeteza bose, kandi genda umumbwirire ntashyiremo santima, inzoya yice, ibikoko yice, ikintu cyitirirwa umumaleki wese, nyina, se, anko, famiye, ntagende kuzana ibintu birebire. Umumbwire ngo ndagutumye guherengeteza, ndagutumye gukubura. Nshaka yuko kuri karte y'isi abantu bitwa Abamaleki badasubira kandi kumvikana. Ndamuhaye amahirwe rero, ndamuhaye n'izo mbara. Kandi Imana iguhaye amahirwe, iguhana na ekipa, ikaguhana n'ubudahangarwa, iminite. Nuvuga ngo iyo igutumye muri mission, nta muntu yo kugwanya mu gihe uri kurabikora nkuko yagutumye. Umumvishe Samuel, umumvishe umusavyi wanje, niwe mpaye ico gikogwa. Mubimenye ico ni gikogwa cyari cyarananiranye kwa Yosuwa. Yosuwa yarakigerageza ariko ntiyakirangiza. Abaherengeteza abaheze, Bibiri ivuga ngo agezeyo abona abakobwa beza, abona imfizi zivyibushe, abona ibintu vyiza ngo arabiziguriza. Niko Bibiliya y'ikirundi ivuga. Ni kuvuga ngo akabiweka kando, abikura mu bindi, ngo acabwira ingabo bajanye ati aba bakobwa babi n'iyi misore mibi bw'imiguta kubita hasi bose, ariko aba bakobwa beza n'abantu beza n'ibikoko vyiza shira biweke kando. Uriko uravyumva, babishira ku ruhande. Aragarutse azazanye ikintu cyitirirwa mu matwi y'Imana, umumaleki. Ijuru ryarungitse misiyo kubiherengeteza. Atagenda ku musozi, atahagararayo. Rero urabe rero, akenshi turibuza amahirwe yo gukomeza kururanirwa imbere yacu, kubera rimwe na rimwe twibwira yuko nubwo twagize ikosa, tuja twumva umenga hari ico twohereza Imana kugira ngo iryo kosa rizimangane. Ndumvikanaga baje no bamaranye namwe imyaka 9 mutarumva imvugo yande, ndumvikana ndibasa. Hari geto umva Sawuli yaciye agenda bishira ku musozi w'Imana bya bintu, hama caravuga ngo Samuel aje kumubaza. Imana deja yamaze kuvugana na Samuel ataramenya ibyo Sawuli yakoze. Imana iramusanga, Samuel amubwira ati nagenda kubwire Samuel, numva nubwo ndi Imana, numva ngeze ahantu nicujije, numva ngize rogre, mbaye desi n'umuhungu yitwa Sawuli. Ankoreye ikintu
gitumye nicuza igituma namuhaye ingoma. Samweli amusanze ku musozi, ndashaka mumviriza ikintu. Urazi ngene Samweli yabajije Sawuli, aramubaza ngo ivyo Uhoraho yagutumye wowe wabikoze? Sawuli yishura Samweli ati ivyo yantumye Uhoraho nabikoze. Samweli aramubwira ngo ndashaka nkubase nimba wabikoze, ko jewe ku musozi w'Imana ndahamenyereye urwo gwanaga, ndiko numva ntarimenyereye kumva ku musozi. Nugwiki izo nduru ndiko ndumva ku musozi w'Imana, ko twama dutanga ibimaza ahantu hatekereje, izo nduru ndiko ndumva ku musozi. Iyo tudakoze uko Imana yatubwiye, tuduga umusozi tugatera induru. Imana aho yokumvishe priere ikumva induru, kubera twagiye andehoro icyo yatubwiye. Uyu mwaka wa 2025 ndabasavye mubikore nkuko vyavuzwe, mubigenze nkuko yababwiye. Ugo gwanaga nukwiki hamasa rabarebye ra umutima wabasawuri, umutima w'abantu badashaka gukora ivy'Imana igomba. Ngurumva ngo nashitseyo ngo mbona ngo ibintu vyiza ngo numva no bizanira Uhoraho. Samweli amubwira ati nivyo nagutumye, nivyo twavuganye, niyo gahunda. Wari wanyumvise Imana yagutumye ibimazi, Imana yagutumye ifizi. Ubwo nyene profesi biramarutse muri Samweli, ngumva uko Uhoraho agize. Imana ngo yari yarakwizeye Sawuli we, ikwizera utari uwo kwizerwa, igukura mu muryango ukenye, umuryango uciriritse, iguhereza ingoma yayo, iguha ubwoko bwayo kugira ngo ubuyobore. Atari ku uyu mwanya iravuze ngo ingoma yawe iyigukuyeko kuko ihejeje ubunyene kwibonera. Ayo namakuru si Samweli ariko aravuga, namakuru ariko arahabwa. Imana ihejeje kwibonera ufise umutima nk'uwayo. Mu yindi mvugo ihejeje kubona uzokora nk'ivyo yo yigomba. Ingoma yawe ikuweko. Sawuli abwo nyene agiye gutanga profesi, Samweli amuha umugongo agiye kugenda, Sawuli amukwega impuzu y'u Samweli atabuka. Ubwo nyene ijuru bari yamubwiye ati subira umubwire atukubutabuye iyi mpuzu niko ingoma yawe igize gute itabutse. Guhera uyo munsi ngo imhemu mbi ivuye kuhoraho iba yinjiye muri Sawuli. Nuko Sawuli yarangije sije no hahera turamuvuyeko. Nashatse kugira ngo ndabumvise mu ijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati hitana imfizi ya so. Iyo uri kurakorera Imana mu kibanza cyose urimwo, iyo uri kurakorera Imana vy'ukuri urumva hagize nk'abanketeri boza bakora enquete kubijanye n'ivyayo n'ivy'Imana, wumva witeguye kubwira abo bantu kuri kurabigenza nkuko wabitumwe. Iyo turiko turakorera Imana, iyo uri kurakora vy'ukuri wumva unauhakikisho ya kwamba mbingu zinafurahia mambo unayoyafanya. Ijuru riranezerewe gukora kwawe. Nimba tukuzi ko umuntu atanga, ijuru iyo yukuraze rirashingira ikafati bijya bagushingira intara, niko nanye ndabinezererewe. Nimba uri kurakora protocole vy'ukuri ijuru rirashobora kuza ukavuga ati papa jewe ufise intahe wa ufise intahe ya Karebe. Wumva wabwira Sawuli, wabwira Yosuwa ati Yosuwa we sinshaka kuyima kubera turabagenzi, sinshaka kuyima kubera twaherewe isezerano hamwe, sico ndagusaba itongo, ngomba kwanza manze ndaguhetemwa nyaje kuko hejuru y'isezerano guhabwa sinshaka kuri impereza kwera ndi mu muryango w'Abayuda, kuko deja sinkene kuri duhera muri rusange, kuko jewe mfise isezerano ry'iwanje twasezerano je nawe kubera twakoze ivy'Imana igomba. Mugabo rero urashobora gutekereza ukavuga ati Yosuwa we ati Karebu we, ahari karamubwira ati wotekereza ukavuga ati Karebu we vyose wewe urashobora kuba waratirimutse muri iyi myaka 45 kuko hari amaze kwiyongera ko indi 45 ans. Turashobora kuba warateremutse, urashobora kuba warivanze, urashobora kuba waragize utu shortcut hariya ugakora ibintu.
kare baramubwira ati none reka ndagutemanya ntupfe kumpereza, sinshaka kuyimpa kubera kuyimpa, pana kuyimpa kubera nari mfite isezerano, ngomba uyimpe kubera ndayimerita. Shaka kumpereza iryo tongo kubera ndarikwiriye. Aramubwira ngo kuva urya munsi mpawe isezerano, ni kuvuga ngo ibyo narimwo byose bitabereye, niwo munsi nafashe decision ya discipline. Niwo munsi niyemeje ndavuga nti ngomba kuraba kwico papa mbwiye kizosohora. Ni kuvuga ngo naciye ntangura kugendana n'Imana ntatambamira iburyo cyangwa ibumoso. Ikigira kabiri, icyabona niyo Mana nyene impaye iryo sezerano, sinigeze nkora icyaha cyo kuyivako. Imana ntirondera uburambe, Imana ntirondera presence physique, Imana irondera discipline ku vyayo. Iyo yiteguriye kugira iki gukoreye, ntiraba je ivyo ndakuraba ko Fiston, je ndashaka kuvuga ati yo Fiston urabyumva muri anniversaire y'10 hari abana benshi nganzo bahereza certificate ariko ndarira, mugabo ndashaka kuyibaha ndiko ndarira. Ijuru riko ravuga ati bahecho n'igipapuro, ariko sinigeze mbabona. Ivyo ni wewe wabiravye. Ngiye muri kotation yiwacu nga tugerageje gukota ati uwo muntu haye muhenyene. Imana iratangaje. Hari umupapa yanezereje cyane, presence we yaranezereje ku buryo umunsi natanga certificate namusize muri list. Maze kuyimuha niyo fenomene nabone, maze kuyimuha sinzwase kumubona ngaho umenga araroreye certificate. Aba twagendanye ngaba baramuzi mu bantu nahaye certificate. Nahaye mama, mpereza Desire, mpereza na wa mupapa muramwibuka papa yirabura, calme, ponctuel. Deja nakoze ubushakashatsi, ndakora ubushakashatsi ngene aviriye sororezo akazinduka 6h du matin y'umwete. Nirimariza kumupa certificat d'honneur. Ntawe nasuye kubona ngaha kugeza uyu munsi haciye imyaka ingaha. Murabe ingene dushobora kwisanga turi mu kaga, mugabo mu isi y'umubiri bariko baradukomera amashi. Kanaka, Claudine, reka kandi rega mwebwe iyaba tubamurika cyane twaba tubabona, nukuri muba mwarirutsa tubona gake, iduhisha kenshi mugayo irabaza ikavuga ati miye nitabatingia kukorosi. We mu apprécier tu. Nubona ko ngana namo ndababwira ni pastor ndamukunda kandi ndi Mana yanje we mugabo ndamukunda pe. Mugabo kumukunda kwanje ntako ko mumarira, ntacyo komuha. Kunkunda kwiwe ntacyo kompa. Aya izi ntaye zose burya zidafatanije. Bibiri ivuga ngo nyamwana arakura ashimwa n'Imana n'abantu. Iyi Imana itakwapresia abantu bo gushima gutemera ntibishoboka. Fizi yaso imwe ya kabiri imaze imyaka 7 usanga ngura igicano cy'abayari kiri kwaso utemagura inkingi. Listen, utemagure inkingi y'ikigwimana Ashera ishinzwe iruhande yacu. Murumva Imana ingeri ifise urutonde, hari ibigirwamana vy'abayari, hari ibiki. Mugabo Imana mugira ati fata inkingi, ntufate Ashera, fata clôture. Inkwi zikoti ya Ashera abarizo ukoresha mu kumpa ikimazi ciyo mfizi yaso. Manuka muriko muranyumva? Haleluya,
Haleluya. Muriko muranyumvaga papa mama uriko uranyumva muranyumva abakobwa bacu ndabasavye mu nyumve kuko ntimushobora kwibaza imbaraga ndiko ndakoresha ko ndi febre ariko mu ntege zacu uhorane batwambikira inkomezi uheze unyubakira igicaniro aha igicaniro kuri iki gitandara abareho ubaka igicaniro je uhoraho Imana yawe mu buryo bushinzwe mwe murumva ngo Eliya ngo moturishuka ngo ugashuka ava ushuke kangarie discipline ya Eliya ntiyavuye kubigwako ngo abikore avuze ati no aba bananiwe kubera bashaka kubikora muri desordre Imana yami kwitegeza ikavuga ati mu bisanzwe reka ndababwire mugire ubwo bakuri iki kintu ico dukora mu kutamenya Imana izicihanganira ariko kirazira ko Imana ishobora kwihanganira ikintu uzi mu bintu bitera uburakari Imana mu bintu bituma Imana ivuga ati irashaka kutarakara ngo gukubita ikofi mugiye avuga ati je ndazi uburyo ndagukomesha na urafise ikintu iyo ndakikwimye kizokumwingiriza uzotuntura nzogutingira kuri ico udashatse kubikora na discipline ndaza aho kubabaza niko Imana yamitugenza mwanyumvise gashengero mwavyumvise ndiko nabwira umwe wese ngaha najewe iraza aho yokora nkababara hamiwe ati aha wewe uri kurandegrije uri kuranyitwara kuko ushatse uri umwiyorobetse ugaragarira abantu kuri sawa hamwe nanje ariko utari sawa ndaza aho nzokora ndahazi ugukuntu mbabaza niko nanje nzokora ahantu hakubabaza ntizivuga ngo ndakwice Imana rarazi ingene yakoze initiative irakora uwo mweto kuvuga ngo reka ngendere umwana wanje ndamubwire iramusanga ku muryango iramubwira iti Kayini we ariko kubera iki wanzaniye ibiharage muto we yanzaniye inyama kuva ryari je wabonye bashikanira ibiharage ti rero umviza ndakubwira nubwo wakoze ivyo rero ndaguhaye ayandi mahirwe kora neza wemegwe imubwiye ikintu kirizi tigerageza ukosore ikibuga ikosose cyiza ndaguhaye ayo mahirwe ariko rero iramubwiye ati nutagikora ehera abasize icyaha kibuze ku muryango kandi kirondera wewe mugabo waramukosoye vyogenda neza imagine aho yari heje no kumubwira ngo ngumbaza mutoyi wanje ndamushinzwe murumva abantu bazagenda gukubabara hari imbere bigira wajuwaji Mungu anajipatia tena muda wa kusimama kukiti anamkuya anamuongeresha fanya hivi juu biendeke muzuri Imana iraraba ingena gararije iravuga ngo nta independence noguha kubera ndi mushobora byose hari imbere wohuye n'abantu bagagukerera hagukorera ikibi ndagushira ku budahangarwa mugabo ndagukurako kwakigwa n'umuntu numwe ntuzoronka uguhindaro ntuzoronka ukugaburira uzokwicwa n'agahinda kandi wicwa uri kuratambuka sinzona kwemera ko uhagarara ndaguhaye kuyerera ata muntu agukorako ndabujije umuntu bose namaze kurema ko bagukorako iryo ni shavu papa nawe narabavuga ati mais s'il vous plaît ni nkuko Imana ishaka kwitegeza ikavuga ati none wewe ukende ko ndakubwira gute wewe ko wama imbere yanjye ariko utumva wewe kubwirwa iminsi yose ugakomanaza umutima ukeneye iki ko arigenda kwiyambaza kubinyerekeye ntunyindabe kubera iki nanjye iyo hageze kuvyiwanje ucuma umugongo kubera iki iyo ngeze kuvuga ikintu nkeneye umenga mvuze ikizira ikintu kidashoboka sawa ku munyembabazi nziyerekana ndi umunyembabazi ku munyabuntu nziyerekana ndi umunyabuntu kugabitanya sinziyerekana ndi ugabitanya nziyerekana ndi udadika itaweka makode mingi ku njia yako
weka amakode. Nibi bituruhishije ubuzima bwacu burimo umugisha ariko uvanze n'umubabaro kubera natwe tuyibabaza. Genda idadika, hari utuntu idadika kugira ngo tugumane. Kandi rero mu bantu bagorana muri urugendo n'abantu bagenda babona utuntu tudaditse. Urubuzi inkwara rucaruvumbukana igihe umutsitaye ko ibishavu byose yarafite bitakuri we. Umuntu arashobora kubaza igituma ari muri iyo situation, wamuzi impande akarangura urubanza rw'iwawe kandi ari wafise ingorane. Ngo yaha, ngo ntibishoboka, ngo nawe yo manza kareka, ngo nukuri. Oya, raba neza, raba neza. Ivyiki gihe vyo muri gravity sindavyumva, ushaka kuvyumva gute? Abantu babe muri ivyo n'abantu badadikiwe. Iyo umudikti mubabaye ntiwumva Imana neza, ahubwo uhinduka umurebere. Ucuzana rebellion mu vyayo. Kora neza wemegwe, kora neza wemegwe. Benedata hano hantu tuhahurira gutya nyene, nta ujejwe uwundi, nta nicyo twari dukwiye gupfa. Turagifa tugifuye kubera iki? Mwe duhurira umwe agataha gasekebuye, uwundi agatambisha, uwundi agatata ibitoke. None ubu byukuri mumva duhuriye kuki? Erega duhuriye ku Mana. Ubu kuri murabona ko twopfa Imana. Oya, raba wewe isuzume niwe wiyizi. Raba igituma ibintu byawe birimwe mu mechanisme. Raba ukure utotumaduma towa yona. Oh my God. Amasengesho yaharya hanu turiko twumva ari karatera gabanuka ngo itegereze neza ngo ntubona ko umuriro takiri wa wundi. Ubundi ko numva nyene umuriro ni mwinshi cyane. Vuga hari umuntu atari karawumva, yumva afise imbeho. Afise imbeho gutega none. Kora uko vyashinzwe, uko bishizwe, hama ibintu bigende neza. Ujane ya fizi ya kabiri uyitange kukimaze cyo koswa mu ubutumwa burakomeye ntibukomeye. Kari gihe mvuga nkumva umenga mbatwaza igitugu. Oya nukuri mbashaka kugira ngo mumbwire ko muri ko muranyumva. Ucaniriza inkwiza ya nkingi ya Ashera uzoba watemaguye, ntupime kuzana izindi nkwi. Reka babwire ikintu kimwe. Imana yigeze gusanga abana ba Aroni, munisikiye ifasi. Yigeze gusanga abana ba Aroni, irababwira ati ake Aroni, abana bawe uri kuri batoza kugira ngo babahereza ati we. Ateke ndabona watangiye kubaha akazi. Ati sawa, jewe nta mwanya mfise wo kuvugana n'abana bawe kuko je navuganye na wewe. Wewe wabonye ko ari abantu bashobora kuba bo gusimbura bo gukora ibikorwa neza. Sawa, genda ubambwirire uyu muriro ku gicaniro ngene ibintu bigusa bibiri. Umuriro ku gicaniro ntuzuzime, bishitse naho kazima ntibazo wakishe umuriro w'umurahurana. Tugenda ubabwira arabicarika bana mzee wa mbinguni amenambia mwenye kazi tubifanye hivi na hivi na hivi. Bipeti ati d'accord papa, birasamaye umuriro urazima. Imana ntiyabishe kubera bagi erega umuriro bazanye gusubira kwatsa ntiwase kwaka waratse. Kandi hari umuntu atumvise icyo mvuze, hari umuntu atumvise icyo mvuze. Umuriro barahuye hanze bawuzanye kuri kiya gicaniro waragize gute? Waratse, waratse waka kwa kundi kumwe wa mbere. Ikibazo ntabwo ari ukwaka. Murigo muranyumva gashengera. Ikibazo z'ukwaka uri kurabigenza nkuko yakubwiye. Murigo muranyumva shengero rya papa, muriko muranyumva nukuri. Mani razira bwira Aroni ati byarangira ndabinige birabishi baba barapfuye. Hamwe Aroni baramubwira ati abana bajyamye ku gicaniro bapfuye.
iragenda ibasanga. Aroni agira atangure ngo ati Imana ati aro ni sawa ugira urire aba nabo kurira kweri nturire ntunagandare ntunamagara abantu ngo imikino go hari inyumuzike tubandanye urugendo. None se nababwiye rega nubwo usanze umuriro kuraka nabishe kubera umva Aroni yarumenga reka bakobwira none gabana nibiki kumenga ubishe wa muriro kuri kuraka ivyo mwavuga ko bikiri kwa kundi nyene nivyo. Iyo mbona iyo ndakubona tugaragara umenga turi kwa kundi nyene. Tugendanye imyaka ariko iyo tubonanye tubona turi kwa kundi nyene. Ko mvuga ngo muyaduze tukayaduza ntimwaba mubona ndiko ndarira ivyo ntimubizi ko ndikiriyariya ntugumbona kwa kundi nyene mvuga ndashobora kuba ndiko ndayarira Mutama yarahafashe nubwo uri kurambona kwa kundi ntibihagaze mu maso y'abantu bihagaze kuyitaboneka ariko ibona vyose bihagaze kuri ya yindi izi kuganiriza gahunda z'abantu wazivuyemo. Bihagaze kuri ya yindi ikiganiro cy'umugore n'umugabo cyarangiye asinziriye wowe uri masiri kiravuga naho bihagaze. Nico gituma urugendo ntiruri ngo bintu byo kuvuga ngo urabona ngo wa wundi no mwitongo rya Edeni Imana ntiyigeze ivuga ati nukuri birumvikana ego Adamu mubwiye ko ari wa mugore n'umugore nawe ambwiye ko ari yanzoka ubwo rutonde riko Imana ntiyavuga ngo yego ni kandi niko vyari vyabaye inzoka umugore umugabo wiwe esheke hama Imana ije iramubwira ati wa mugore wama kandi nivyo niwe yari yamuhaye itunda. Bageze ku mugore ati mugore namaka ivyo wakoze ti yanzoka wazana mwitongo wamenga Imana barayitsinze. Hama Imana iravuga ati okay rero sindabaha igihano kimwe kuko Jesse ko nkora ndakubita umwe muri esheke yiwe. Mugabo umwe ahagararanye n'umugabo w'Imana bazaniye ingemu akoreshejwe igitangaza gikomeye itegeko ry'ijuru rirabimwemera ko atora ingabire ariko abwiye uwo muntu yakira igitangaza nezerewe ati yo wa mugana nasiga hariya umunyisirayeli kazira twari nyegeno ivyo yambwiye nivyo ndaba ndakize nibembe nayimaze imyaka yose igice tiramvuye ko ati rero mukozi w'Imana nukuri nubwo wase gusohoka tubu nusohoke ngira ndaguye n'inzawu ni feza. Hamarabira bamubwiye ati ya nukuri ntiyageze amusigurira ngo iki n'igihe sigihe nivyo ntitari gihe mugabo ntiyarakene kugira ngo asigure uwo muntu ivyo bintu. Erega ntidukeneye gusigurira abantu dukeneye gukora ico twabwiwe. Nico gituma biriva ngo ibanga ry'uhoraho rifiswe n'abamwubaha. Bana banje ni muvyumva ibintu birakomeye. Ibanga ni wowe na papa abantu muri ko murarondera amajwi y'abantu ibintu byo ntabwo ivyo sivyo bikora bigera hano bigakwama. Nuzokwamubesha igihe kizogera urihe icamwa cyo kubesha. Aramubwira ati no ndagushimiye ndenzero igitangaza cawe nta birebire Imana niyo yabigukoreye nico gituma utabonye nta presence yanje yari ihari. Nashatse gukorera ko Imana ya Isirayeli ko ari ibigukoreye tinda kwinginze bitore aturabizi ko tudashobora kuza kuri kamenya ata imbokonse abati nukuri ntavyo ntora bisubirane kandi nta deni igikuru nukubonye Imana yacu subirane itunga ryawe. Hari undi mugabo ari ngaha désordonné ariko umuntu yubaha Imana irari ryaramwishe ariko arumviriza. Okay, bye genda amahoro. Elisa asubiye mu gitanda Naamani afashe ibintu asubije ku ngamiya n'indogoba bateruye bwa butunzi asubiranye inyuma. Gehazi arirabishije muze haruguru yakadirisha araravye gutya abona muze arasinziriye.
afashe indogo barirutse ageze babona umuntu ariko araza yiruka banamari barahagarara ko yari kumwe n'igisoda barahagarara abashikira babwiye ati mwanyibutse jewe ati twakibutse wowe ari haryanye hajya tuvuye ati ndi jewe ndi cegera cujya mugabo ababwiye ngo barekure urabona mu mwanya musohotse mugisohoka gutyo ati yaronka abageni atari yiteze ati bamaze gushika rero atanga ati nta bintu afise byo kubaza Imana yarambwiye ati bya bintu yari yanse subira mu bimuha muntu vico cyaha ubundi ati atana amahirwe takira arayifashe abitwaye ku musozi wabo aranyegeje hama caragaruka aca yigendesha mu rupango nkumenga ntiyigeza hava Elisa aravyuka aramuhamagara amubwira ati Gehazi ngo hano ni sawa te wari he kumenga ari umwanya nakubuze nga ati yo boss ati nibaza ko nari hajye nyuma ati nari ngahanye sinzi nkwe kutahamagaye ati sivyo ndiko ndavuga abantu baragenda bakicara ahantu bagakwega uwasizwe bakamusiga takataka zose nta vyamenya ariko ntamenye yuko ikirere kimwe mu kiwiwe kiri hejuru yaho hamukaca wicara aha ngaca mpezagira amina ukarusha abandi kuzivuga ijuru rikavuga ati shaka uturiki ndakuzi wewe ntibikenewe aramubwira ati Gehazi sivyo ndiko ndakubaza ibintu nibiki uvuye he aramubwira ati patron jewe nari ngana ko nazo aramubwira ati yeye ati reka nagira ndakumenyeshe Gehazi igihe wagenda ukurikira barya abantu impwemu yanje umutima wanje biriya kirundi iya kabiri nivungwe impwemu yanje yaguherekeje hajya hose yariri kumwe nawe aramubwira ati sindagusigura birebire wamaze kubimenya wamenye ivyo wankoreye wanyanduje so ijya mibembe mu bisanzwe yari sanse guhambwa sinari bwayihambe iracari hajya muri Yorodani iraje igira kuje ko wewe na muryango wawe wemeye kwakira bijya bintu n'abana bawe uwo mwanya kiyumubwira ngo acava impande yiwajejeta imibembe ibi byose burashobora kwibaza ikibazo mukavuga ati none gapasta ibintu uri kuri bitubwira kubera iki birumvikana niko ramukunda ko tuguma tuvuga birumvikana ndiko nabivuga kubera ijambo rimwe gusa gwanishaka ube discipline kuki Imana ivuga ntibihagaze ku maso bihagaze kwibanga mufitaniye harya abantu batari abantu barashukana abantu batuma dutakaza amasezerano tutari dukwiye kuyatakaza aya makuru ndashaka muyumva ahantu kugira ngo ndabasiga ahantu ndahareke simbe gatoya kuko ku munsi wa Mungu nzayanoganza ndayugara umuryango ariko reka ndigende ndabasiza ahantu ndabarekura ahantu ndashaka mumviriza ikintu ya Gideyoni ararangije gukora ivyo bintu hama Imana iramubwira ati rero fata iki gigyo cyaso wawe afise se wiwe wa Gideyoni yari asanzwe asenga ibigirwamana yari afise igigwamana mu rupango rwiwe cyitwa Bayali Gideyoni aragifata aragisangangura arakibomora kamaze kukibomora arahaguruka aragenda ariruka aragenda mugabo bikora nkuko papa yarabimubwiye ngo abigenze muri iryo joro abikora mu ijoro bibiri bivuga ngo Gideyoni yabikoze mu ijoro kwera gutinya abo mu muryango wiwe mu gatondo abantu baraza basanga Bayali Imana yabo yaguye hasi hama ngo baratohoza wabikoze bamenya ko ari Gideyoni baza ku muryango wa se we baradodora ati sohora umuhungu wawe twamumenye ko ari we yakoze ibara abomora Dagoni yacu ati numusohore kugira ngo tumwice kurazi icagezwe c'abasenga Bayali. Lo patron mukuru papa wa Gideyoni
yasenga ibigirwamana kubera Gideyoni yari karabikora neza. Iyo turiko turabikora neza nabo bahindutse ikibazo kuri twebwe bahinduka umugisha. Nta muntu ari karanyumva basha. Yesu nashimwe cyane. Iyo tubigenza neza ikinogo twoguyemo hari imbere gihinduka esikariye zo gucako. Iyo turiko turabigenza neza se wiwe niwe yari sanse gusutena abo bantu mu gihe bagiye kumubwiza ukuri ko ari Gideyoni yabikoze. Mugabo Imana igendera se wiwe asenga ibigwamana atemera Imana y'ukuri, atasanga yababwiye ati ahubwo ukeneye kumwica ni naduze uko bari we twica. Tivyo kuri mugira mugwanira Imana. Muri ijambo rya se wa Gideyoni ubu kwere mwumva yuko tugomba kugwanira Imana. Umviriza renda babwire nta Mana bagwanira. Imana ntigwanigwa. Nimba bayari koko tumaze igihe dusenga ariyo Mana nihaguruke imwiyicire, nihaguruke ivyikorere mugira mugwanira Imana. Nuko Imana yavugiye Gideyoni. Reka mbabwire iyo tugeze muri situation dukeneye ede ijuru kugira ngo rishobore kuzana abatuvugira rizane abadukura muri ako kaga rimanza kuraba inyifato discipline. Oh my God, ibintu ndabibabwira n'umutima wanje wose. Ibi ndabizi, ibi nivyo Danieli yabwiye umwami, aramubwira ati mwami wanje ndacyariho, Imana yandavye imenitazama ikaona sina deni, yandavye ibona nta kosa ndayifise ko, iravye ku ngoma yawe ivyo nkora akazi wanjeje isanga nta giturire njya, isanga sindakubeshera, isanga sindagucira urubanza, irunga ikabamarayika bafata iminwe y'intambwe. Juru riza rirungika abantu badukura mu kaga kubera ryamaze kwiga dossier. Fista Mezati, Claudine Mezati, Samuel Mezati, kandi riraba rikavuga ati Gideyoni Imana ibiramubwira ati Gideyoni icyatumye ngutoranya nuko ngoma kugukura ko kajya kaga kaba Filistia basa Midiani baje kubatera. Ti rero nyumviriza neza icyo ngira ndakubwira. Toranya ingabo zitoze. Imana nizanye cyiyumviro. Toranya ingabo gira gute uzi training, uzitegure zigende kugwana n'abarya bansi. Ndashaka muviriza hano. Bibiliya iratubwira neza ngo Gideyoni atoranya ingabo zifise igihagararo 32,000, 32,000 soldats bafise igihagararo abona ko bomufasha ugo rugamba. Antrema ziratangura akabwira ati gira gutya, bakagira ati gira gutya, bakagira ati tera umugera ati sa ona antrema nyenzo kwitegura intambara fata inko baramwereka ko ibintu byose abikwije. Gideyoni arazitondeka aravuga ngo turorere uhoraho rero avuze sifre tugende kugwana. Imana ibiraje ibwira Gideyoni ti naravye aho, kandi barya abandi ntibari kubarumva. Umvirize ikintu naravye, listen to me, naravye. Imana yamushize ku ruhande komanda mukuru w'ingabo 32,000 imushira pembeni iramubwira ngo Gideyoni we nafashe umwanya wo kwitegereza ndaraba mbona wateguye ingabo nyinshi, wateguye abasoda benshi. Ti rero aba basoda hamwe noramutse ndabahaye intsinzi ku basoda 32,000. Aba basoda bohava bigamba yuko ubwinshi bwabo ari bwo bwatumye banesha Midiyani. Ahari kiganirizo uwo yatoranije hamikira mubwira ngo aho Gideyoni ariko adizanga turabigenza gute ko nabateguye neza ko bari tayari. Imana nayizi vyose iramubwira ati Gideyoni biroroshe reka ntiwikomplike, iyoroshe ndakubwira ingene ubigenza. Wewe nuri komanda mukuru ate hagara harya imbere ati gardez-vous, écoutez tout le monde, ufise ubwoba natahe. Uvuga iryo gusa ntusigure birebire. Umuntu wese afise ubwoba niyitahira araha uruhusha rwo kuva mu gisoda.
tijyo gusaga mana tijyo kiwongere kwirindi arahagarava ati Imana nayo ituma ibintu bidashobotse ati zingabona ingene zanyeretse ko ziri tayari. Murabona ingorane twamatugira kandi ibivuga muravyumva muca musubira mu isezerano rya kera. Izi nizo ngorane wasante urumva, izi nizo ngorane abantu bamabereka ko bari tayari, kumbe ukaje ukagenda ukaryama ngo abantu bari tayari, wavyuka gutyo ugatagura kubaka bushasha wasize abantu bari tayari. Arahagara ati umviriza, umuntu wese afise ubwoba natahe. Mu bwenge bwiwe yibwira ati nukuri ngaha ndonka babiri ndonka umwe nukuri. Azabona abantu 22,000 22,000 bose bateretse nko hasi, batereka hasi. Gideon ati tisa hasigara 10,000. Gideon aravuga ati Mana naza entrenema na wa mwete muratasha ate nukuri urgize neza, twe burya ntitwari tayari vraiment erega twabibona. Abafise ubwoba ni mutahe 22,000 pa ndahejeje, hasigara 10,000. Imana iramureka ryama ijoro rimwe yabati siro mucanganye umunsi wose, reka manza agende kuruhurira serve yacanganyikiwe. Le matin ijuru riragarukira mugiye ati Gideon we nubu baracari benshi. Reka ndababwire, reka kuraba ingabo nyinshi, reka kuraba ibintu vy'ibikabyo. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Imani ni mambo yenye hayaonekani lakini yapo. Imani lazima mubwira ati Gideon ubu abantu baracari benshi nta cubahiro canje ndabona. Ni benshi 10,000 ni benshi cyane. Iyumvira imvugo y'Imana abantu. Gideon abasi bangana n'umusenyi wo kukiyaga, niko Bibiliya ivuga. Ni benshi ku buryo baharura nk'umusenyi. Hama Imana aho yo mubwiye atahubwo itabaza abandi wongereze, yo yirikira diminiwa. Bwira mugenza wati wowe ni Imana birahagije. Reka gutekereza wowe ni Imana birahagije. Abantu bose nubwo bakuvako ugwana isaka Imana ntikuveko. Ukwiye gucungera imigenderanire yawe hagati yawe na papa, abandi mubareke. Abivugwa bireke, abanduza bareke, abakwambika ibara bareke. Wogwana ishaka ntiyatose kare imigenderanire yawe na papa, kuko Imana yarabonye yuko ntushobora kuzokwisigura ngo utsinde. Imanza ziriho kugeza Yesu agarutse. Papa muri gahunda yiwe ashaka kutujana, adutwara mu bwiza adujana mu bundi. Buri bwiza bwose mbe mwari mubizi yuko umuntu ataragaragara atavugwa. Mbego ikimuza mugenda kwemera amakuru yose. Yerega umuntu muzima, umuntu afise icyo amaze ni yari karaja ni wavugwa. Navyo mwari muzi. Hari abantu ariko bavugwa ngaha nimba batakuvuga uri mu kinyegero, uri hariya mu ntuzwi. Nimba bakuvuga uri kintu kanaka. Niko bimeze. Mwenye wose gushaka gusigura. Imana yamubwira ati rero wewe ntusubire kuvuga, wewe bantwarire ku mugezi, je nije ngomba kubapima. Arabwira ati basoda ale c'est un ordre ku mugezi riri. Arababwira ati Imana cyamubwira ati ko waranyotewe babwire bantu amazi. Hama mubwira musinyari yamubwira ati wewe witegereze muri 10,000 abantu baza kuri gata amazi bafise ibigwanisho amaboko, bagafukama bakarigata nk'imbwa amazi, bakanwa nk'imbwa batashize ibigwanishwa hasi, waweke kando. Hama abantu baza kudepoza inko hasi bakayoza amaboko nabo bashire hariya. 9,700 batereka inko hasi bose bayoza amaboko.
300 abariyo barigata nk'imbwa. Imana iramubwira ngo ivyo 9,700 babwire bataha. Ntibanatone nizo nko babwira bataha. Hasigaye 300 hasigaye 300 iramubwira ati voilà, aba rero niyo bagiye gutsinda barya abantu bangana n'umusenyi ku kiyaga. Ngiye gusozera mvuga ikintu ibintu zo bibandanya ku munsi wa Mungu. Sinanavuga n'igice cyavyo. Mugasozera iki kintu ndakivuga. Ni kuvuga yuko Gideon yaravuze ati ndatangaye kuva mvuka. Sinzi gituma nitavye umuhamagaro. Iyi Mana sinzi ahantu irikirantwara. Swat yiteguye kutwica, yashatse kugira ngo twice turi bake. Mugabo numva zazaniwe. Mugabo kagira hana kavuga ati kandi ayigire confiance, narayisavye ibimenyetso vyinshi irabinkorera nkuko nayisavye. Izi byose Imana irakomeye. Reka ndayizere. Mugabo akavuga ati 300 personnes ivyo byose Imana havirungika ibikoho yakoreye mu ijuru ibizane ibi bibahereze kugira ngo tubashe kugwana bajya abantu. Imana igiye kuza kumubwira amubwira ati rero intsinzi yabarya abantu kugira mu batsinde uko muri abantu 300. Yavuga nti bwira abantu babumbe inkono imibindi. Ariko mu ntambara Imana ikakubwira ngo tegura umubindi. Nimwemeranye n'ikivuga segero. Imana nizoguta mu kaga. Inajua ikigomba gukora. Wewe yumvira ubigenze nkuko yakubwiye. Iramubwira ati babwire batora imibindi. Muri iyo mibindi rero sozera. Muri iyo mibindi Imana iramubwira ati bashiremo urumuri. Asivre kwa Mungu bashiremwo. Hereza high five mugenza mubwira ati bafati iyo mibindi bashiremwo urumuri. Bye rero. Nubwo umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana yacu kubana namwe muyera bikomeze kubana natwe twese ijoro ry'amahoro.